Hello, muraho murakomeye. Reka tubahereze ikaze mu kiganiro cyacu aricyo cyanyu Dr. Love. Uno munsi dufise sije yerekeranye n'ibintu abantu benshi babayemo ariko batazi ko babibayemo. Ni ibintu bibaho mu buzima bwa misi yose kandi bishikira abajene benshi, si ibintu by'abubatse vraiment, ni ibintu by'abajene benshi ariko abo bajene bakaba babibayemo batazi yuko babibayemo. Sije yo no munsi ravuga ati menya byinshi ku byerekeranye na Friendzone. Ikibazo ca mbere, mbega Friendzone ni iki? Friendzone uko abahinga babivuga gutandukanye, ariko reka twibande ku muhinga umwe cyane yavuze ati Friendzone ni hagati y'abantu babiri, ni hagati y'umuhungu n'umukobwa. Friendzone ni mu gihe muri aba bantu babiri, umuhungu n'umukobwa, umwe aba yipfuza ubugenzi ku wundi, ariko uwundi nawe akaba ashaka kuja muri relation, donc bashike kure, kumbure no muri kazoza bazogira icyo bashikako. Ariko iyo ababigarukira ngaho honyine ntibiba byitwa gusa Friendzone. Nuko kugira ngo ibe Friendzone, umwe muri aba bantu babiri, uyo muntu yipfuza yuko adashaka kuja mu bintu by'urukundo canke mu bintu birebire, ari usanga yashize uwo wundi yifuza kuja mu rukundo akamushira muri iyo zone ariyo bita Friendzone. Wa wundi aguma yiyumvira yuko ari mu rukundo n'uyo wundi, ariko kubisanzwe ntabari mu rukundo. Wundi agira kabiri, we aba yipfuza ubugenzi, ariko atari ubugenzi busanzwe, ari ubugenzi bwo kugira ahantu ashobora kumufatira, donc amushirako limite ku buryo yuko adashobora kumwemerera yuko amuja kure, aguma ahantu aguma mubona, mugabo akaguma amufata yuko ari nk'umugenzi adashaka kuja kure yiwe nko muri relation. Mbega izina Friendzone ryazananye hehe? Abahinga bavuga yuko ugiye kuraba neza na neza mu madictionnaire yo mu mwaka w'1990, iri zina Friendzone ntaho risanga. Iri zina ryagiye muri dictionnaire rya mbere na mbere mu 1993, niho barishira muri dictionnaire ya mbere. Ariko ryagiye kuba celebre cyane mu mwaka w'1995 rimaze kuboneka muri filme bita Friends. Niho abantu benshi bagiye gutahura icarico Friendzone. Mbere abantu kuva muri uwo mwaka abantu benshi bararikinye mu masinema menshi, cyane cyane aho rimenyerewe nko muri imyaka ya none n'umugabo witwa w'umufaransa akunda kurikinisha cyane gose. Niho abantu benshi bariko baratahura ico Friendzone risigura. Mbega ni bande bakora Friendzone? Mbega ni kuki bakora Friendzone? Mbega abantu bakora Friendzone bibamariye iki? Hagati y'amasex abiri, hagati y'umuhungu n'umukobwa, bose barashobora gushirana muri Friendzone. Umuhungu arashobora gushira umukobwa muri Friendzone, umukobwa arashobora gushira umuhungu muri Friendzone. Ariko abahinga uko bavuga yuko Friendzone ugiye kuraba cyane cyane usanga ari abakobwa bayikunda gose, barakunda gushira abahungu muri Friendzone. Kuki? Nta muntu yobimenya, ariko ahanini baravuga ati bivanye n'imyitwarire y'abantu. Umukobwa arashobora kubona umuhungu akamubona imyitwarire, akabona uko ameze, akamukunda, akumva yuko uyo muntu arashaka kubana nawe mu rukundo, ariko ugasanga hariho ikibazo, ugasanga uyo muhungu muri karaktere ziwe hari ikintu abura umukobwa yifuza. Mbega ico kintu ni giki? Nta muntu yokimenya, ariko cyane cyane barashobora kuvuga ati urashobora kuba ufise imyitwarire myiza, apparence nziza, physique nziza, ariko ikintu kimwe ushobora kububura, peut-être urashobora kububura amahera, cyangwa ukabura imodoka, cyangwa ukabura inzu, cyangwa akabona yuko kazoza kiwe nawe we ni karirasire, akaca avuga ati uyu muntu reka ndamugumize hafi, sindamushire kure, kugira ngo niyaronka ca kintu kumbure dushobora kuja mu rukundo, hanyuma uyu niyakibura bizonyorohere ingene ndabivamo, hanyuma njane n'uwundi muntu. Iyo niyo mpamvu abahinga bavuga yuko abantu boba bashira abandi muri Friendzone. Mbega ni ryari womenya rero kuri muri Friendzone? Ibi bintu kumenya kuri muri Friendzone uri umuntu ukunda cyane ntushobora kubimenya. Kumenya kuri muri Friendzone uri umuntu utwara ibintu buhoro buhoro biroroshe kubimenya cyane gose. Ego
umuhinga yaravuze ati kubimenya biroroshe, ntihajya ko wibaza ko mukundana cyangwa ufitiye ibigumbagumba, hamwe arashobora kukwiyereka yuko ahari, uwundi mwanya akakwereka yuko adahari. Cyane cyane uzorabe hagati y'abantu babiri bakundana, umuntu akunda uwundi by'ukuri usanga umwanya uwundi ashobora kumusaba arawumuhereza ataco yisunze, ataco yibanze, akamwiyereka yuko ashobora kuba hari mu gihe cyose yoba amukenereyeko. Ariko umuntu yagushize muri friend zone cyane cyane ntakwiha nk'uko uba ubyifuza, bisigura ngo umwanya wiwe ntawuguha nk'uko wowe ubyifuza. Urashobora kuba umukeneye ariko ntaguhereze uwo mwanya wiwe, urashobora kuba ukeneye ikintu kuri we mugabo ntakiguhe, mugabo akakwereka yuko umenga sihari, ahubwo we agashaka kuguhereza umwanya wiwe, umwanya nyine we nyine abyishakiye. Ugasanga n'umuntu aboneka bishatse, si umuntu aboneka ari uko umukeneye, ahubwo yaba afise amapriorite yiwe akamara iyo yamashira imbere. Cyane cyane kandi umuntu ari muri friend zone urashobora kubibona nko mu gihe uri kuramubwira ati ndakujane kugupresenta mu bagenzi, ari nk'umuntu wibaza yuko musohokana, ariko akakubwira ati oya banza urindire ntiharagira ko njana mu bagenzi. Cyangwa ukamubwira ati ndashaka kukwereka famille, akakwankira yuko umujana muri famille. Cyangwa ibintu byinshi cyane gose, amasinye ashobora kukwereka yuko umuntu wibaza ko muri mu rukundo ariko wowe ukamenga sihari, kumbure akigira nk'umuntu ari busy cyane gose, ugasanga n'umuntu yamana ibintu ama excuse menshi, ibintu byaba bimufashe. Aho rero umaze kubona ayo masinye n'ayo makaraktere ku muntu wiyumvira yuko musohokana, menya yuko mudasohokana ahubwo uri muri friend zone. Mbega ingaruka mbi za friend zone zozo zirabaho? Ego cyane, ingaruka mbi za friend zone zirabaho. Iyumvire urasohokana n'umuntu, kumbure wowe wibaza ko musohokana ariko we mu mutwe yashize yuko mudasohokana. Uyo muntu biroroshe yuko ashobora kuguheba umwanya wari wo wose agafatana n'undi muntu, wewe usigarura babara. Icya kabiri, ashobora kugushira muri friend zone, kumbure akibaza ati uyu muntu hari ikintu nkimukeneye ko ntararonka iki kintu nipfuza. Nawe cya kintu kubera ko umaze kubona yuko uyu muntu wiyumvira ko musohokana ataguhereza wa mwanya, ataguhereza bya bindi wifuza ko aguhereza, kumbura ugashobora kuronka uwundi muntu aguhereza uwo mwanya cyangwa aguhereza bya bindi wifuza. Biroroshe yuko ibyo bintu wahora wiyumvira kurimwo ubivamo ukaja kurondera ugafatana n'uwo wundi muntu ashobora kubaje peut-être aguhereza umwanya wiwe, aguhereza ibyo wifuza mu rukundo rwawe. Rero wa wundi nawe ubusize kumbura baciteze yuko uzoronka cya kintu, ugasanga cya kintu ukironse uri kumwe n'uwo wundi muntu. Ujya muntu aragira umubabaro mwinshi cyane, ni hamwe usanga abantu bariko baricuza ati iyo menya nkamufata neza, iyo menya nkakora ibi, iyo menya nkakora ibi. Ingaruka zozo zo muri friend zone zirahari. Mbega wokwikura gute rero muri friend zone? Kuva muri friend zone biragoye cyane gose. Icyambere na mbere kugira uve muri friend zone ni ukubanza ukamenya yuko uri muri iyo friend zone. Utari muri friend zone nshobora kuyivamo. Ubundi kuva muri friend zone bisaba yuko utabura umuntu atwagwa n'ibishobisho cyane gose. Abantu bakunda ukuntu gutandukanye, hari abantu bakunda bafise ibishobisho byinshi, hari abantu bakunda batwara ibintu buhoro buhoro, mugabo utwaye ibishobisho biragoye kuva muri friend zone. Ariko uri umuntu uzi kwadapta amasantima yawe ku bikorwa by'umupartenere cyangwa umuntu musohokana, biroroha cyane yuko uva muri friend zone. Kubera ko umuntu yagushize muri friend zone bivanye nuko uri kurabona uko ariko aritwara, atabigumbagumba byinshi umufitiye, biroroha ukavuga ati, ukamenya ati ibi bintu ndimo n'uyu muntu turi kumwe sivyo. Aho biroroshe kuvamo muri friend zone. Ariko mu gihe uri wa muntu ushaka gukunda, kumbure ataco wisunze, kumbure bikuje muko nyene, ukumva ko ibigumbagumba ari byo byogudirisha, aho biragoye cyane kuva muri friend zone. Rero umaze kumenya yuko umuntu yagushize muri friend zone, ikintu kimwe ni kubivamwo byose. Cyangwa ugahamagara uyo muntu ukabimubwiza ukuri, ukamubwira ati wewe maze kubona imyitwarire ya hagati yanje na wewe, kumbure wewe urashobora kuba utabirimo,
kumbure hari ibindi bintu wipfuza, kumbure hari ibindi bintu wiyumvira, ariko impanuro abahinga batanga nuko umaze kumenya ko uri muri friendzone woshaka ukabivamo byose, hanyuma ugatangura ubundi bushasha kumbure n'uwundi muntu adashobora kugushira muri iyo zone ya friendzone. Comme conclusion rero kuri friendzone, abantu bakwiye kumenya yuko friendzone ntuba uri mu rukundo kandi ntuba uri umugenzi. Kumbura umuntu agushira muri friendzone agushira hagati na hagati y'urukundo n'ubugenzi. Rero urumva uri aho hantu ntukunzwe, nturi umugenzi, kubisanzwe ubura gahunga rimwe ntaco uburi. Gusa bivanye n'ukuntu bayeho wenyine urashobora kwiyumvira. Hari abantu baguma muri friendzone babishaka, hariho n'abantu bahitamo kuyivamo completement. Ariko rero vyiza uko abantu bahanura wobivamo, hanyuma ugatangura ubuzima buri serieze n'umuntu ukunda akagukunda. Twavuze byinshi kuri friendzone, umuntu wese arashobora kwiyumva aho aherereye agatahura kumbure yuko uri muri friendzone cyangwa uri mu rukundo, ariko bivanye nuko wewe wumva umerewe. Urashobora kutubwira aho muri commentaire munsi uri muri friendzone canke wagiye muri friendzone, baragushize muri friendzone, wayivuyemo gute canke uyitahura gute friendzone? Kubera ko abantu batahura friendzone ukuntu gutandukanye, abahinga niko bavuga. Friendzone iri ukuntu gutandukanye, ariko abahinga benshi bayijana hagati y'umuhungu n'umukobwa, uko kuntu duhejeje kuyivuga. Turabakeneye rero mu makomantere mutubwire nimba mumaze kuba muri friendzone, nimba mwarayivuyemo, ukungene vyagenze, muzoba mukoze, hanyuma nagahwane.